Kwigerekezo rya 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2020 abantu benshi batanguye kumva ko umuririmbyi benshi bakunze kwita mu Kinyarwanda umuhanzi Kizito Mihigo yatawe muri yompi na Rwanda Investigation Bureau canke RIB, urwego rusanzwe rukora iperereza canke igendereza, aho rwamenyesheje yuko yatawe muri yompi azira kujabuka igihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse no gushaka gutanga ruswa. Uku kujabuka mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ntivyari bikwiye gusa kuko RIB yemeje yuko yaragiye kwifatikanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho ndetse isanzwe nakora iterabwoba iri atandukanye mu karere ngo azogaruke atera igihugu c'u Rwanda. Iki cyaha cari kimwe mu vyari biremereye cyane, vyari gutuma ndetse Kizito Mihigo asubizwa muri gereza yari yaravuyemwo mu mwaka wa 2018. ari nako vyagenze. Uku kongera gufatwa na RIB vyatumwe rero abanza kujanwa kuri station ya polisi y'Iremera mu muji wa Kigali. Nyuma y'imisi 3 hasohowe itangazo ryatewe ko umukono na commissaire de police Jean Bosco Kabera asanzwe ari umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda, aho yemeje yuko mu rukerera rwo kwa 17 z'ukwezi kwa kabiri ahagana saa 11 Kizito Mihigo w'imyaka 38 wari afungiwe kuri station y'Iremera yasanzwe yiyahuye arapfa. Benshi bataye hejuru inyuma y'irikete, ibibazo biba vyinshi ati ese yo kwiyahura gute acunzwe yiyahuje iki? Abandi baja kure bavuga ko wari umugambi wa president wo kumwica wari warateguwe noneho washizwe mu ngiro. Vyaje gute kugira ngo umuririmbyi yaririmba indirimbo zihimbaza Imana yakunda ndetse korale ku rugero rudasanzwe? Umuririmbyi yaririmbye indirimbo ihagize igihugu cy'u Rwanda apfe mu buryo bw'amayobera gushika n'ubu abantu bataramenya. Tugiye kugaruka ku buzima bwa Kizito Mihigo, turabe neza na neza imvo n'imvano aho yava, tumenye ubuzima bwiwe naho yagiye araca. Ikaze rero mu kiganiro cacu twaguteguri hano kuri Vyacu TV. Tugusaba yuko ugira subscribe niba utarabikora kugira ngo uzoze uraronkera amakuru kugihe. Kizito Mihigo yavutse igenekerezo rya 15 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 1981 hari ku munsi wa gatandatu. Avukira Ikibeho ni mu karere ka Nyaruguru ahahoze ari prefecture ya Gikongoro mu ntara y'Amajepfo canke y'ubumanuko bw'u Rwanda. Yavutse ari umwana wa gatatu mu bana batandatu umuryango wibarutse, aho yasezeye isi vyumvikana afise nyene neza imyaka 38, ariko kandi asezera isi ari umuntu akunda Imana, akunda gusenga, mugabo atari bwubake ugwiwe. Se yitwa Buguzi Augustin naho nyina yitwa Iribagiza Placidi. Kuba yavukiye Ikibeho asanzwe hari kibanza cibonekerwa kandi cubashwe mu idini katolika mu karere, nawe yawashimye kuyoboka rino dini ndetse yinjira no muri korale akiri umwana muto. Uyu mwana ubwo yarafise imyaka 9 yarafise impano zidasanzwe kuko yatanguye kwandika indirimbo z'abana ziganisha mu nzira yo kuyoboka Imana. Inyuma y'imyaka 5 afise imyaka 14 yatanguye kuba umuririmbyi vyeruye w'indirimbo zihimbaza Imana mu idini katolika. Ubwo yarafise imyaka 13 niho genocide yaje kuba mu gihugu cy'u Rwanda, aho nawe yahungiye mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi, nyuma aza kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda aho yaje kwifadikanya n'umuhari wa RPF Inkotanyi, Rwanda Patriotic Front, aho waje gutuma uyu mugambwe yagwaniye uja ku butegetsi, n'ubu akaba ari wo ukirongoye igihugu kirongowe na Paul Kagame. Kuja ku rugamba rero ndetse n'ivyo yagiye abona
aho yagiye ku rugamba ashaka kwihora ku bamwiciye se wiwe, kuko mu gihe 1994 ubwo haba jenoside, se wiwe Buguzi Augustin yaje kwicwa muri jenoside yakorewe abanyarwanda na cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi, ariko n'abahutu bamwe batumva umugambi bakaba baragiriyeyo. Yagiye rero ku rugamba afise ihangiro ryo kwihora, ariko inyuma y'ivyo yabonye ku rugamba yaje kubona yuko kwihora atakamaro, bituma uyu Kizito Mihigo mbese akora buri kimwe kugira ngo abanyarwanda bumve ndetse bafate inzira nk'iyiwe, aho vyaje gutuma mbere yandika n'igitabo yise Rwanda embrasser la réconciliation pour vivre en paix et mourir heureux. Ku myaka 19 ubwo hari mwaka w'2000, Kizito Mihigo yari afise indirimbo zacurarangwa mu masengero ya Eklezia hafi zirenga amajana 2 mu mwaka w'2001, kuko yari amaze kumenyera ndetse no kumenyerwa mu kwandika indirimbo katolika ku majwi benshi bita solfege. Vyaje gutuma indirimbo ihayagiza igihugu aba ariwe abamwo mu bayishira ku majwi. Ibi vyaje gutuma rero Perezida Paul Kagame amuha ishimwe ryo kumuha buruse d'étude yo kugenda kunonosera ivyigwa vy'umuziki hanze y'igihugu, aho yagiye mu gihugu c'Ubufaransa mu 2003 muri Conservatoire de Musique de Paris, aho yanaronkeye n'urupapuro rw'umutsindo rwa Diplôme de Fait d'études hari mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2008. Kizito Mihigo yabanje kuja kwigisha umuziki mu gihugu c'Ububirigi, aho ivyo akaba yabishitse kubera yari afise impano zidasanzwe kuva mu mwaka w'2008 gushika mu mwaka w'2010, ariko kubwo gukunda igihugu ciwe ndetse agakunda n'umuryango, mu mwaka w'2011 yaje gushinga umuryango wo gufasha utegamiye kuri leta yise Kizito Mihigo Foundation canke KMF. Nubwo yari hanze y'igihugu, Kizito Mihigo rero yama yibuka igihugu cy'u Rwanda ndetse akibuka nabo yasize, ari navyo vyatuma yikora mu gahogo abasigira indirimbo ubutumwa buciye mu ndirimbo nyinshi, aho yagiye yandika nk'indirimbo Turi abana b'u Rwanda, aho yaririmbiye abanyarwanda baba hanze y'igihugu abibutsa yuko bafise igihugu ciwabo bakunda ndetse bamukamo. Iyi ni indirimbo yaririmbye yakunzwe ni urugamba rwo kwibohora. Izi ni indirimbo rero yagiye aririmba zitari zishimikiye namba ku myemerere y'idini katolika yamukamo. Yagiye kandi aririmba indirimbo yitwa Inuma, indirimbo yashishikariza abantu gukunda amahoro, anaririmbira n'indirimbo imbimbura kubarusha, aho yasa n'uwamamariza igihugu akamamariza Perezida Paul Kagame. Ubutumwa yagiye ashikiriza mu izi ndirimbo bashitse kuri benshi, ndetse kuva mu mwaka wa 2011 yatowe n'ikigo Imbuto Foundation c'umufasha wa Perezida Paul Kagame nk'umwe mu gwaruka yitangira cyane abene gihugu ndetse akora ibikorwa bifasha abanyagihugu. Kizito Mihigo yakunzwe n'ubutegetsi ku rwego rutigeze ruboneka muri ico gihe, kuko yatumwa ko mu biteramo ndetse no mu birori bidasanzwe bitegurwa na leta kugira aririmbe gusa indirimbo ihayagiza igihugu, ari nako nawe yategura ibiteramo vyiwe, haba ivy'indirimbo zihayagiza Imana, aho ibiteramo vyiwe vyagenda vyitabirwa ku rwego rudasanzwe, ariko kandi anatumirwa n'ibiteramo bindi, haba kugenda kuririmba muri gereza, afise ihangiro gusa ryo kugenda kwigisha ubutumwa bw'amahoro no gusubiza hamwe. Mu mwaka wa 2013 ikigo cy'igihugu c'imiyoborere Rwanda Governance Board cashimiye Kizito Mihigo ndetse giha n'umuryango Kizito Mihigo Peace Foundation miliyoni zishika 8. Kizito Mihigo yarimwe mu baririmbyi bari bubashwe iki gihe, gusa ibi byose vyaje guherengetera mu kanya gato mu mwaka wa 2014.
bizaje gushika nyuma yuko asohoye indirimbo igisobanuro c'urupfu, igihe u Rwanda rwari hafi guhimbaza imyaka 20 yari iheze jenoside u Rwanda rwemeza ko yakorewe abatutsi, ego nubwo hari n'abahutu nabo bayiguyemwo, aho byafashwe nko kurenga umurongo utukura. Iyi ndirimbo yasaba ko haba kwibuka abanyarwanda kuko babuze bose, aho gushira imbere umugwi wa bamwe. Byatumye kwigenekerezo rya ndwi z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2014 umunsi nyene hahimbaza imyaka 20 yari heze jenoside itanguye, nyuma y'urupfu rwa Juvenal Perezida Habyarimana afatwa ndetse yaciye afatwa ndetse arapfungwa, aho yagirizwa ivyaha birimwo gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu nk'uko vyatanguye guhwihwisha imbere y'ifatwa ryiwe. Kwigenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2014 polisi y'u Rwanda yeretse abanyamakuru Kizito Mihigo yemeza ko yatawe muri yompi azira kwikekwaho gukorana n'imigwi igwana ndetse n'imigwi y'iterabwoba harimwo FDLR na RNC. Nkwibutse ko FDLR ari igisirikare cyari ku butegetsi ubwo se yicwa muri jenoside yakorewe cyane abatutsi. Inyuma y'umwaka umwe afashwe kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2015 sentare nkuru ya Kigali yakatiye Kizito Mihigo gufungwa imyaka 10. Iyi sentare nyene imukuraho icaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba ya FDLR na RNC, ariko imuhamya icaha cyo kugirira nabi, cyo gushaka kugirira nabi igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi. Inyuma yo gufungwa imyaka 3, imiryango imwe n'iyindi yamiriza ifungwa ryiwe. Igihugu cy'u Rwanda nyuma kandi yuko cyari kimaze kwihuza n'igihugu cy'Ubufaransa, umubano wongeye gusubirana. Iki gihugu cyashatse kwiyamamariza kurongora umuryango uvuga igifaransa wa francophonie, ariko cyategerezwa kwerekana burara mu kwerekana yuko buri wese avuga yisanzuye. Ni naho mu kwezi kw'icenda kwigenekerezo rya 15 umwaka wa 2018 Kizito Mihigo na Victoire Ingabire hamwe n'abandi bafungwa bashika 200 bose barekuwe ku kigongwe c'umukuru w'igihugu. Kizito Mihigo yashimye ingingo inyuma yo kuva muri sentare ya Mageregere aho yarafungiwe imyaka ishika 3, ariko nubwo yarekuwe byasubiye mu kazi ndetse asubira kuririmba indirimbo z'isanamitima ndetse n'indirimbo zihayagiza Imana, aho imwe mu yakunzwe ari aho kuguhomba no guhombya. Biciye muri Fondation Kizito Mihigo yigishije abana ndetse no kuwa gatandatu imbere y'uko apfungwa afatigwa mu karere ka Nyaruguru mu bumanuko bw'igihugu, yari yatanze certificat ku bana aho yagenda abigisha ibijanye n'umuziki. Kwigenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2020 mu gihe COVID-19 mu Rwanda yari nyinshi ndetse abantu benshi bari muri guma mu rugo, inkuru yatanguye gusamirana ko Kizito Mihigo yafashwe. Bamwe babibaza bati ese vyaje gute kugira ngo afatwe? Gusa urwego rw'iperereza rwaje kwemeza yuko Inyaruguru mu karere asanzwe avukamwo ariho yafatiwe agomba kwambutswa n'abandi babiri, aho ndetse yashatse no gutanga amafaranga ariko ntivyakunda. Gusa ibi nivyagiye vyemezwa n'iperereza y'iki gihugu. Kizito Mihigo ariko hari inyandiko yanditswe na Human Rights Watch ngo yigeze kwemera yuko kuguma mu gihugu bitari ivyiwe kubera umutekano wiwe utari umeze neza. Ariko kandi igihugu cy'u Rwanda cemeza ko uhawe imbabazi n'umukuru w'igihugu utegereza kuguma mu gihugu gushika
usavye itegeko risaba yuko ushobora gusohoka igihugu. Ku igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2020 Kizito Mihigo yaje gusezera isi, aho polisi yemeje ko biciye ku muvugizi wa RIB Marie Michel yemeje mu bimenyesha makuru ko uyu musore w'imyaka 38 yiyahuje ikiziriko aho yamanitse ku idirisha nyuma y'ukwegeranya amashuka agakoramo ikiziriko yamanitse ku idirisha. Ariko ibi ntivyigeze vyemerwa n'abantu batandukanye kugeza aho basavye ko hakorwa amatohoza yigenga, gusa leta yaje kuvyanka yica amatwi. Benshi bemeza ko urupfu rwiwe rufitaniye isano n'indirimbo igisobanuro c'urupfu yari yararirimbye, aho yasaba abanyarwanda kuja hamwe bakarengera vyose, ahubwo bakemera bakababariranira, bakemera bagafata abantu kumwe, aho kuvuga ngo genocide yakorewe bamwe abandi nabo kwibagirwa, ahubwo bose bakagira uburenganzira bumwe. Ariko ibi igihugu cy'u Rwanda kikaba caravyamiriye kure. Iyi ngingo ni nayo dusanga cane mu gitabo ca Rwanda embrasser la paix, la réconciliation pour vivre en paix et mourir heureux, cyanditswe na Kizito Mihigo. Reka nizere ko mashoboye gutahirwa ubuzima budasanzwe bwaranze Kizito Mihigo.